je ndi umuserukizi wa Gicoco je nitwa Maniragaba Idris canke Sibizo asema vuba mugaje sindi umupfenisi niwe biryohereye cyerekana yuko ubutumwa bushikira buvangura ku butumwa no bwa bose gusa. Muri Pentecote ntibaririmba batamba, muri Pentecote nta uririmba ari umwe mpaka baririmba umugwi. Muri mu Adventiste barafise kumwe nabone bakora, muri Catholique uko nyene. Dusenga abo turi kumwe abo tumenyeranye bacabona yuko no munsi ubutumwa dufise indi shusho. No munsi dukoranye ngaha duhujwe n'umwana mushasha avutse. Umwana mushasha avutse ko kuva na kera mu bintu bya mbere bikora byanabikoranya abantu. Iyo hagize umuntu avutse urubanza rwa mbere rubaho abantu barakorana bakaba amajambo bakahezagira bakongera kandi bakanaplaninga ingene umwana ashobora gushigikirwa. Rero no musenga dukoranijwe n'aba bose n'abaririmbyi bitwa n'abaririmbyi babusanze baririmbyi musarimba kwiwe ubwabo baririmba ubutumwa bumwe bufasha imitima y'abantu. Ariko muri no minsi babizi neza yuko abantu barakeneye ijambo ribafasha, ijambo ribaremesha, ijambo ribatera intege, ijambo rituma imitima yabo iguma iremye. Kandi ariyo mpamvu kenshi natwe bw'abantu nk'abaririmbyi bama bashimikiza amenshi amakuru ko hajya mwebwe nimwe mushatse ibintu baruparana cyangwa mushatse ibintu barukora. Rero no munsi ni ibintu mutari mumenyereye aho ushobora kubona ati none bigenda gute umugwi mushasha utse abashasha bazi bavuke hama dukoranye itangazamakuru. Nuko bibaye n'ibihe tunarimwo uno munsi hari ubutumwa tuba dukeneye yuko uruhindu gusumba cyane turabona n'abandi mbaye bakorera hari abaririmba indirimbo babita mu ndirimbo z'isi nyine twenga twitwa tutuzi naho turari isi mugabo twebwe turirimba indirimbo zo kuremesha imitima. Ari nayo mpamvu twabatumye ko kugira muhereze inguvu ku butumwa bufasha abantu. Twabonye ngatabonye barangi promota ngaha tubona bagenda n'abahungu nakubwira ngo sinabona gufise ndakubesha ubwo butumwa. Rero kabona ati none ubwo butumwa ko basi sinabona gufise ko nabwo ni muhereze inguvu. Uno munsi akaba ari abantu bazi neza yuko ubuzima tubayemo ku mwanya Imana izotubaza cyangwa isi izotubaza ibyo twabivye, ibyo twasize turimo, ibyo twakoreye, ibyo twarambiga ko umwanya dufise uri determine uri limite. Ariyo mpamvu rero witwa Gicoco yambwiye ati Gicoco cyo twarigana urete usayiga imbere yanjye gusa auraza gutonda mu hambere mu shuri wacu namukubwiye ubigane ratonda mu hambere aramubwiye aje kundondera jewe ngo akifuza yuko twigana kandi yarunguruje. Urumva rero yuko umuntu wese yifuza yuko twigana kandi yarungurujwe umugambi yabaje gukora formation reka kushiki none iyo mitima y'abarundi kumbona umengo kumba bangwa saporo umwe saporo hari abantu ngaho umva kajambo kamushikira umutima igabanya ngo saporo bakeneye kugira abatikane abuditira we abantu ngaho bafise amajwi iki bitoki bari turabanye bararirimba ijwi kuki tutosapotinga. Niyo mpamvu rero uyu mugwi twahisemo kuno munsi tuhezanye bene wacu abesha amakuru aba n'abanye murese yafise ikibazo yobaza
dushime music rap ndakunda randike ngiye nakape aba baririmbye nga samva rupari imana satani yarimba cyane rusezera byonga acara musubira Kaba yo bari umugambi umwe bisekuru ariya gaba ngenda amajwi hama ico cyose arabakuranya ati wewe uyahingo kubera urabizi yuko n'ikingo cya cyo turi kumwe twese ashoboka turi kumwe nawe tugafashanya nawe zanzuga bagenda mu joro amagode madeni politike kurira nguma gomba kugoregwa turabingene ubutumwa tubukoreshe naho mutarabuma cyangwa mutarayiriki niyo mpamvu ndabazaniye abandi dushime music rap sikorale bazo bese mu nikorale n'umugwi bisaba rero yuko wingana uvutse cyumviro cya gicoco ati twegeranye hama tuje hamwe dukora ikintu kimwe rero baririmbye bahire bamenyesha amakuru ngabo rero baririmbye umuntu bafise ikibazo cyane namba nabo ni muri barimo wotunga wogira cyashikiri byo bavyiza bisigaye tukiramo Antoine niyo mwungere nkorera kuri television Heritage nkorera kandi Worship Today na Royal Magazine d'abord nukubakira mwaduhamagaye kugira muranse umugwi mwotubwira intumbero mwihaye mwotubwira ingene umugwi ungana mwotubwira naho mukorera bishobotse na ryari tuzoshobora kubona igikorwa cyanyu cambere murakoze mu TV ikintu cambere no kubakira amakabazo batubwiye simbizi yatubwiye yuko atari ko hari ari group cambere no babazana igiki mwisunze kugira mushobore gukorana mwese canke icya kabiri musengera hamwe ni igiki cyabahujije mwahuye gute nuko Jean Corandri promoter nkabasanzwe nkora ikinyamakuru Hit Top TV chimena mbere kwanza kwa nshimira Imana kubona twashoboye gushika mu giro kibanza turi bazima nongere nkengurukire vyimva mutima Maniragaba Idris ashobora kuma ijambo gushobora kubaza mwebwe musanzwe murongo y'umugwi mwicaye imbere yacu akabazo kanje ka mbere mwatubwiye neza yuko atariko hali nkuko mugenzi wacu yabibajije ariko kandi mbega umugwi mugiye gukora umugwi mugiye gushira habona nkuko mwahamagaye abanditsi n'abamenyesha makuru mbega uzoba wisunze amategeko y'irihe dini kubera ko sinzi nagura ikibazo gatubwiye kize kuborohera muri Pentecote ntibaririmba batamba muri Pentecote nta uririmba ari umwe mpaka baririmba umugwi muri mu Adventiste barafise kumwe nabone bakora muri Catholique uko nyene iyo birenze ko baraguhana akabazo kanje kagira kabiri niki kintu muje guhindura nkuko mwahamagaye abanditsi n'abamenyesha makuru niki kintu muje guhindura mu gutsimbataza amahoro n'umutekano biciye mu ndirimbo mpimbaza mu gihugu mucene muri bino bihe turimo ica gatatu mu kurangiza mbega ko ari umugwi atari ko hale hamwe vyoshika abandi bantu canke abandi baririmbyi baririmba indirimbo mpimbazamana n'abato bararimbye mpimbazamana kuko umugwi nako hale biba bitandukanye umugwi ushobora guhamagwa mu manza kana kukaririmba umugwi ushobora guhamagwa muri karaoke ukaririmba umugwi ushobora guhamagwa mu biteramo kanaka ukaririmba bitandukanye nako hale kuja kuririmba mu rusengero n'ahandi mbega ushika kazundi muririmbye akabitura mumfasha hari umuntu wa mbere yabajije ikibazo Gaseruka TV yavuze ajya bavuze ngo bwa mbere tubanje kuramutsa abakunzi ba Heritage kwanza ikibazo yabajije ngo dufite yahe intumbero icyo twifuza gushika ko umuntu bo genda za kuvuga hari ibibazo nza gufatanya nk'iyavuze ikintumbero icyo twisunze kugira ngo uwakama yavugije twisunze kugira ngo tuje hamwe n'ibyo ndaza kubifatanya kugira ngo bigende neza turavuga twese mwese afishikiriza na kukivuga bo kwanza twebwe dusanzwe turabaririmbyi turirimba solo
mu wese ku giti ciwe donc twari dusanzwe turabaririmbyi mu wese ku giti ciwe ariko uyu gicocoro uyu bariko baravuga yisunze yararavye aravuga ati reka rero nkorane n'abantu bamaze kugira ico bakora urumva aravuga ati bamwe rero aba bantu twokorera hamwe izi nguvu z'uyu nguvu ziwanje inguvu z'uyu tudushize hamwe zobyara ikintu kinini cyane gusumba aca aradukoranya tubwira umugambi twumva umugambi mwiza kubera ko twari dusanzwe turirimbira indirimbo mpimbazamana turavuga ati reka dushyire hamwe dushize hamwe zobyara ikintu kinini cyane intumbero twebwe nivuga butumwa muri rusange tuvuga butumwa ariko hariho n'ibindi bikorwa bishobora kuba by'amaboko bitandukanye abakristo bakorera n'abandi ibyo nk'abakristo tugomba kuba twabikora ariko icambere cyo nivuga butumwa biciye mu mbuga ngo kanabumenye zigiye zitandukanye biraza ko intumbero ari icyo umuntu ashoboye kongera ko kujyana n'intumbero ndetse icyo nokongera ko mu ntumbero nk'uko umugenzi wanje yabivuze nivuga butumwa biciye mu kuririmba kuko ugerageje kuraba abaririmbyi barafasha imitima y'abantu benshi kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuririmbyi aririmbye aba asenze kabiri abarushije n'irya musiguzi yavuze kuko imitima y'abantu irafasha cyane rero iyo niyo ntumbero yacu hari ikindi kibazo Landry twagiye kuri Landry promoter yabajije ngo mu kwanza yabaje ati icyabavuje yo musengero ikintu cyabavuje cyabajwe na gahani kuri account ikintu cyaduhuje nakivuze navuze ko ari idea imwe yazanywe n'umuntu witwa Gicocoro mwasengera hamwe muri ntabwo dusengera hamwe twese mu wese agira sengera atandukanye ariko yaravye ko twese dufite ibikorwa kuri YouTube dufite ibikorwa ku mbuga aravuga ati bano bantu bo bakoranya izi nguvu z'ubu bo zikoranya abantu bo bakoranya akabahuza uwo umugwi munini cyane bigatuma message yacu ibaranse gusumba ndibaza cyataburitse Landry promoter yabajije ikibazo kijanye n'amategeko y'idini nico tugiye guhindura cyane cyane nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubutumwa buzongo tuzovuga ubutumwa ku isi yose ngo ama Yesu umuhero uze twebwe ntabwo tuvuze ngo tuje ngo kuririmba cyangwa guhinduriza abandi batagize ijambo ry'Imana tuje tuvuga n'abandi bararivuze ariko ijwi ry'uyu arashobora kuvuga ibintu ntivyumvikane je nanje nkabivuga mu yindi to umuntu akanyumva kandi twavuze ibintu bisa bisobanura iki rero ntabwo tuvuze ngo tuje guhindura ibintu birenze bisumba ibyo abandi bakoze ahubwo tuje kugira ikirenge muco abandi batanguye kuko umuntu donc Yesu niwe wayatanguje muri iyi si yabwira abantu gutuma ababwira bihane twebwe rero tuje kugira ikirenge muco Yesu n'abandi imbere yacu ratwariho hariho urunganwe rwagiye rukurikirana kugeza kuri twebwe natwe rero tuje komereza ikirenge mu batanguye ndibaza ko ni kora ko yantumbero yivuga butumwa yacu dufise n'ubundi dushaka ko ubutumwa bwira ku isi yose butaragera kugira ngo dutegure inzira y'umukiza Yesu bagiye kugaruka hari ikibazo Landry promoter yabajije ati mu madini atandukanye hari umuco waba bafise aratanga akarero ko muri Pentecote nyine bavuga bati bashaka kuririmba bitamuzuku avuga ati none mwebwe mu kuririmba muzo kwisunga amategeko igihe ko buri dini buri shengero bafise ukwemera kwa bimwe bameze n'abaririmbyi ko Pentecote bibujije gato y'utavye baraguca bakagira kugira kuko mwavuze yuko muva mu sengera hatandukanye ku buryo nabo muba muri kumwe ejo nibaze bisange bariko babagwa muze ko ushobora kuba utagikoze mugenzi wakayikora mugahiga kwegera uwundi no mbaze muzo kwisunga amategeko aya kugira bigume biri hagati na hagati murakoze ngere gishira kuri ico kibazo bisanzwe twese hagize dufite twafashe nabo tuvuga ngo twese niko babivuze ngo dusengera muri bino rusengero ariko buri wese n'umadventiste muri twebwe ariko nta rusengero dufise tuvuga ngo rusengero rw'ahantu hanaka
niko tugira gute amuca amategeko bisunga amategeko ya Adventiste ariko nta rusengero dufise tugira gute ni juste kubera icyo kibazo kubera style style ni y'abadivantiste niyo fete ni icombo kiratoza ntashobora kujamo hari ikindi cyavuze ati nk'ubu hari n'icyo ashobora kwemera ko ntabwo ashobora kuvuga ati bunakijijwe ako kantu kaje twakumvise yakagiye mu kujya asanga afise Renogier afise Avera no ari indirimbo mpimbazamana mwashaka kuvuga ati none uno mugwi bishize kurumva umaze kuba umugwi sikorari uwo muryango uruguruye ku buryo umuntu yavuga ati ndakeneye collaboration mbo twebwe ico kibazo ndaza kucishura muri buno buryo yego banza kugira ngo uyu twita nka president wacu yisunze ku bantu bemegwa n'ishengero iyo tuvuze kuba kutaba mu mugayo w'ishengero murabitabu kutaba mu mugayo w'ishengero n'ibyacu impamvu tuza kubatizwa urabona iyo umaze kubatizwa ishingiro rakwemereka kwandika nk'umukristo ariko iyo ukoze icyaha kigaragara amashengero yose b'abanyakatolika baragira ibintu barabaka cyangwa se gucurana amasakaramentu n'umazira natwe rero iwacu turafise ukuntu amategeko apanze iyo ukoze ikosa wowe niwe twe tugita kwihana niwe uba wihanye mu ishengero wihana bakavuga ati kujya ntabwo tukimufata nk'umukristo bivanye n'amakosa yakoze hakuba ari n'umukristo yemerwa n'ishengero bwati uremegwa n'ishengero ntabwo uri mu mugayo w'ishengero nta kibazo rero abantu bose twese turi muri groupe turashingiwe naye n'amashengero tuvako ico cya collaboration nk'umuntu avuga ati basengera iwanyu ntagira iki avuga ati ayifuza kuko featuring ijambo canke ari nkanje mfise mariage muze ati muzoza kundirimbira ko n'umugwi sikorari ibyo featuring twebwe ntabwo sinavuga ko ntabwo tumenyereye cyane mu bintu bijanye n'izi ndirimbo tumenyereye mu byo bintu by'igisansa cyane kandi ikindi naco kuko nka wewe ntabwo nje nambaye agatisi nawe uje wambaye dread n'ama deshire iki tuje gutanga ubutumwa ariko hari ubutumwa umuntu uramubona ukavuga ati ubutumwa uri kuratanga n'uburyo umunsi uko yasabwa ngo tubira amatara abo tubaye ku buryo niyo ugenda bakavuga ati uyu muntu bivanye n'ibyo amariye turabona ko ishusho iragenda n'amajyamba avuga abantu ubundi ushobora kuraba ukabona aja afite amatabi aje kugira ngo Yesu bikiye amatabi umva ntabwo mba ko ntigiye ukunda umuntu wese ari muri groupe no muri hino n'ishengero bivuze ko ama featuring ndo nabo bantu mu bandi oya sindavyibaza ko muri gahunda y'ibyo bintu birimo akandi sawa mubabaze mwishwe kibani dondoye vuga ati jendi naka ndirimbira ijwi nambere ya to nambere soprano nambere jazz regane matuko kugamba I'm a projet qui devrait nous changer à Gallica, changer une zone on va essayer de la faire now. I'm a DJ. Jonda twishura bijya abageneda cyane kibazo kabisa kibazo kiga cyane mbo ntabwo ntabwo ibyo wacu ibikorwa byacu twari dusanzwe dukora tuzobivana kuko muri twebwe hariho n'abari mu makwaya mu mashengero akongera akarimba ku giti ciwiwe indirimbo ziwiwe no kwifatanya na Dushime Music Group ntabwo rero dufite na gahunda dufite kuvuga ngo ibyo urabiretse ngo ugiye muri ibi kandi n'amategeko araturekurira kubandanya ukora ku giti ciwawe ahubwo nayo ntumbero nziza kuko nk'ubyo abakunzi biwanje n'abakunzi b'uyu nsohoye indirimbo kora ko twahuriye muri Dushime Music Group bakunzi biroroshe ko abakunzi b'uyu babona indirimbo yiwanje murabitaho ya ntabwo rero dufite gahunda kuvuga ngo tuzoreka kuririmba turirimba ku giti cyacu turirimba muri Dushime Music nkuko turirimba no mashengero murakoze ngerageje kunganira kuri ico ko numvise cyagarutse cyane intumbero y'iwacu nka Dushime Music Group cyaduhuje bwa mbere n'ivuga butumwa iryo vuga butumwa uburyo
tuzorikoramo ntabwo bica bisobanura ngo umuntu uko yarari kuko kugira jewe bambitemo uwaduhuje twese uko mwakomeje kumumva nicocoro yagiye areba umuntu afise channel yiwe ya YouTube aratwegeranya yari yumviye none gute ntushobora gufasha mu gikorwa kivuga butumwa asanzwe nawe mu Adventiste hama rero agenda areba abafise izo mpano iyo ushobora kwifashisha kugira ngo ico gikorwa gishobore kuba coranguka rero uko yadusanze yaratwemereye ko tutazokugira duhindura uburyo twahora dukora tuzobana dukora ku biti by'iwacu hama duce tugaruka kubake umugwi wacu wadushime music kugira ngo ya mpamvu yatumye uno mugubaho ishobore kuba yoranguka adresse yabaje umushaka hamwe n'indirimbo ryari zosohokera iyi ndirimbo yanyu adresse tubwe kizokorera online kuri dushime music group ku machano yose ariko yabajije bo batora gute abarundi twese ntango dukoresha ama email pas même numéro de téléphone pas même adresse physique kudutora ico kibazo burya rero kiraza kongora kwishura kubera ko kudutora basi bamukorera imyimenyerezo ama training ama repetition na training ntabwo turatora ikibanza runaka cyo turavuga na uyu munsi tuzagukorera aha kandi tukabikorera bigakunda urukumva rero niko twe dukora kandi hari abavuye mu ntara ruguru hariho abavuye mu Cibitoke hari abijumbura nkuko barimo no Gitega rero urumva kuvuga ngo dutorana hamwe tutaba hamwe biratokora cyane Stefani, wapi magic chance. Ama nkuko makomeje kuvuga ni Dushime Music Group. Ni Dushime Music Group mugabo kandi nkuko makomeje kuvuga birumvikana yuko hariho urundi rugezo ndashaka kumenya hagati ya mwebwe abaririmbyi kuko ni ku nyungu zo kugira ngo kumbure muteze imbere impano ziwanyu ariko hagati ya mwebwe abaririmbyi hamwe n'uwemeye kumbure kubashira imita kuko niba amafaranga ya video nyuma n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nibicocora azogira mbega nahe masezerano musanzwe mufitanye mwebwe nk'abaririmbyi hamwe n'abicocoro ku buryo ejo canke hirya yejo no musi muhamagaye abamenyesha makuru batandukanye ibikorwa vyanyu bishobora kugera kure ahatandukanye ariko kandi mbega ibikorwa vyanyu nivyatera imbere hari gihe usanga umuboss amwe na mwege musanze mukorana nk'abaririmbyi habaye mu gutumvikana kontra mufitanye mbega niyihe ni hagira gihe cy'amafaranga ntihazozigezamo barabanyishingiro mbwa barakunda gufa amafaranga benshi ntihazova haba mu kiho cy'amafaranga bivana kontra mufitanye cyangwa se amage muramutengushe kumbere kasohora amafaranga y'ubusa ataco muri kumana mwinjiriza mbega namwe mwege mwiteguye gukora gute nk'umugwi nk'abantu bagiye batandukanye barimba umwese ku giti ciwe murakoze ari kindi kibazo na onda afite ikibazo ngira uyu ndabaramutse cyane ku izina niyo Senga Revisi na Jeserukira ikinyamakuru bito Art Burundi ego hama ikibazo ca mbere cy'wanje hari ibintu bisanzwe bibaho nk'amakonsere y'amakorale runaka mwavuze ko mutari korale muri groupe ayo makorale bishitse akagira nk'amakonsere akabe yumvira ko muzoyitaba ikibazo gikurikira mbe nk'abandi bantu basanzwe bashobora kuba mwavuze ko Gicocoro yagiye ahantu hari yumvira kumbure ku mpano zanyu bisanzwe nuko muba muzinanye canke se nuko ntiyabarondeye abandi bantu b'abadventiste kuko mwavuze ko mukorera ku muntu yizera atari mu mugabo w'ishengero kugira binjire mu iyo groupe yanyu bisaba bizogenda gute canke se bisaba iki azoca hehe murakoze hari ikindi kibazo kibaho Evre ya mbere izosohoka rya Government uyu munsi nyene n'umunsi yego umunsi umugoroba wacha mbere yitwa gute Dushime itakuwa yitwa Dushime nuko indirimbo isohokana amasana yego urubuga rwa YouTube Dushime Music Group hanyuma gerageza gushira kuyaza tumenyesha makuru yabisi makuru Burundi nibyo abagiye ngo eske kwita ama concert ko twumvise ko ari groupe biremewe canke bimeze gute twebwe mu bisanzwe ibikorwa byacu byose tuzobikorera ku mbuga ngurukana bumenyi
twebwe nta concert tuzotegura ngo tugomba dukore concert cyangwa ngo twitabe concert yaba iya korale cyangwa iya groupe iyo ari yo yose yayiteguye. Nibaza yuko aho ngerageje kwishura muri ubwo buryo bica byumvikana. Ego hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri wabagiye ngo abandi bantu baba adventiste sibyo batari mu mugayo w'ishengero barashobora kutwiyungako. Mu mugenzi wanje yatangwa bivuga yavuze abantu bemerewe kwinjira muri ino groupe kandi yanavuze no kubijyanye n'igitigiri ntabwo turaheza kuvuga ngo twarahejeje, ahubwo umuntu wese akwigeze ya condition bavuze cyangwa se yakwije bijya bisabwa yavuze uwo turashobora kumwakira nta kibazo. Nizera ko aho yoca mbo ndibaza neza ubikeneye ntabwo bo kwiga baraguhamagara deja wamaze kutubona twebwe nimba ari na wewe watubonye umwe muri twebwe mutumbereye nkeneye kwinjira muri groupe yanyu bizo bihetse. Yego murakoze. Ikibazo kivuga ati nihaboneka ibyunguka ndaba mumara murakoze cyane. Burya utubajije ikibazo gikomeye cyane ukoze ahantu hakomeye. Mu bisanzwe muri mugu wacu ikintu dushira imbere ca mbere nivuga butumwa. Dukorana ntabwo twashize imbere ibyo tuzoronka bijanye n'uburyo, ntabwo twabishize imbere. Ni nayo mpamvu nta kontra irashobora kuhaba. Ikintu ca mbere dushira imbere ni kwizerana, kuko dukora umurimo w'Imana ni wahemuka uzobibazwa imbere y'Imana, kandi ndazi ntawo kwishimira kubura ijuru kubera akantu gatoya. Ariko ubwo buryo bishitse bukaboneka turashobora kwifashisha kuko umwe wese aba afise ibyo akeneye. Ariko ahanini ico dushira imbere ic'Imana izotuyoborera gukora mu ubwo buryo buzaba bwabonetse mu bikorwa vyiza. Mwese murabizi ibikorwa vya Mpwemu Yera, dushobojwe na Mpwemu Yera tuzobikora. Ndibaza ico kiratahuritse wo muri Magic TV. Sindaheza kuvuga. Hari ikindi kibazo Landry yari yabajije nshaka kuvugaho. Yari yabajije ati intumbero yanyu ni kiye kintu muje guhindura. Landry turimo abaririmbyi leta tufuza abaririmbyi cyane kugwaruka n'igihugu kurebesha ubere biturimo. Ibi cyane nk'abanditsi n'amesha makuru iyo tujye mu by'imigwi z'abaririmbyi tubwiriza kwama duhamagarira abo banyempano simbataza amahoro n'umutekano uciye mu ndirimbo. Ibyo sinzi ko mu bintu by'Imana byo bivangamo cyangwa ngo bivuge, ariko mbabaye sinzi ko bijana. Niyo dusenze hanini ntabwo dushaka gusenga ngo twibagire gusengera iki gihugu cacu, kuko igihugu cacu kitari amahoro nibi byo kuririmba ntitwobikora. Rero ibyo turabishira imbere, turabiharanira amahoro n'umutekano no gusenga cyane. Uciye uvuga ibyo, ariko hari ikintu nashaka kwishura watubajije ati ni kihe kintu tuje guhindura. Ikintu tuje guhindura nkuko twabikoze ko namwe twifuza yuko izi ndirimbo ubu butumwa bwiza bushika kure cyane hashoboka, kandi kubwo gufashwa nanyu tuzobigera ko sibyo none. Kandi turabasabira umugisha mwinshi cyane kugikorwa muzoba mukoze, kuko imitima y'abantu izokira biciye nkuko wadufashije guhamagarira abantu kubyumva. Imana nawe uzoyikwandika katira Landry yarakoze ivuga butuma kandi ataririmbye yaramamaje gusa. Rero nuko ni ico kintu tuje guhindura, twifuza ko ubutumwa bushika kure. Ikindi kibazo naco wabajije ariko bacishuye ko, ariko naje nafite icyo ndacishura ko wabajije amategeko tugenderaho. Mu bisanzwe twebwe uyu mugwi wacu ntabwo ishengero riukora ko amategeko yaryo, ahubwo ishengero rikora kuri umwe wese ahasanzwe asengera. Kuko ni waba uri kuraririmba ukitwara nabi, ishengero rizoraba wewe ko uri kurarenga ku mategeko rigize gute ritwarirako. Niyo mpamvu usanga nubwo dukoranira hamwe ya myizerero yaho dusengera ikigaragara, kuko ku mashengero dusenga ko baraba umwumwe, ntabwo baraba nk'umugwi ngo wakoze Shalom. Ku mazina ni Kanyange Eveline kuri Mountain TV. Ikibazo canje ni iki, numvise ko igikorwa canyu no munsi kiraja ku mugaragaro, ariko vyaboneka umengo ni groupe nshasha. Mbega mwotubwira itariki uyu mugwi wabereyeho kugira ngo umuntu niyabona ari nshasha kuri we avuga ati
numvise ko yabayeho itariki ukwezi uku umwaka uyu. Hama ikindi kibazo hari igihe uja kubwira ubutumwa umuntu ugasanga yari adafunguye canke nafite ico kwambara, mbega nta bindi bikorwa bizoba by'utwigoro kugira ngo mugaburiye n'abantu canke mubambike? Murakoze. Mwavuze ngo kumbure ngo ishengero kumbure ntago iribategeka nk'umugwe, nivyashika nk'umwe kumbure umuntu ariko aragenda bari kagendera ku isi yambaye umubiri agatimuka gatonya ku buryo bigaragara, ntazorara ibishitse ugasanga nka groupe yose ku mashengero umwe wese agenda aja ko bishobora kuba byo mukwegera kumbure akaja mu gihano kubera mugenzi wiwe. Murakoze, reka nje ngigo ko ndakwishura nivyibuka. Impamvu navuze uko nuko twebwe baduhanye ibintu nyene baduhana kuko umwe ava hariya gushibito kuyundi hehe na hehe. Rero mu gihe bishitse umuntu agatirimuka ahantu uwo muntu nyene hamba no muri Dushime Music ntaba kibandanya imirimo kuko bamuhanye mu rushengero no muri Dushime abagize gute biba bihagaze. Rero ntabwo bisigura ngo umuntu umwe muri twebwe aguye mu caha ngo baca bahana groupe yose, no, kuko ntituri ku ma eglise amwe baca bahana urya yakoze. Isho cyake ndi groupe yatanguye. Hari ikindi batwaje groupe yatanguye ryari? Groupe yatanguye itariki 0 umwaka wa 2024 niho yatanguye. Hama nubwo tuza gusohora indirimbo ya mbere ifite amasanamu kuri YouTube yacu ya Dushime Music Group, hasanzwe hariko indirimbo video lyrics murashaka kuhagira mukaziraba, ariko kuri ubu twatanguye gukora video imwe. Ubu mu misi iza tuzobategurira n'ibindi bikorwa kandi muzishimana natwe muhezagirana natwe. Iyindi migambi muko Mande nishiraro umuntu yabajije ikintu kijanye n'ibikorwa by'amaboko ntakivuze ku bisanzwe. Ijambo ry'Imana rivuga ko idini ridafasha aboro canke abakene. Donc idini ryemerwa ugomba gufasha aboro, abakene, abatishoboye. Iyo ni gahunda dusanzwe dufise kandi itegerezwa kuba, kuko ibyo hariho n'abadasenga babikora. None wewe usenga gute utofasha? Icyo ni cya ndibaza ko ndakwishuye. Bo yari yabajije ikintu kijanye kwidondora, katwidondora tutugirwa ko je nitwa Jay Silas, ndirimba solo, mse YouTube channel yanjye yitwa Jay Silas Music, mse ko ndirimba nshasha yitwa Ijambo. Ndibaza ko nkaba ndirimba ijwi rya gatatu muri group. Murakoze. Tenor. Agita tenor. Midondoro iyo tura kwizina Nsengiyumva Manase, no kuri YouTube channel yanje ni Nsengiyumva Manase nyene, nkaba sanzwe ndirimba tenor. Murakoze. Nanjye nyene nitwa Fashimana Edi Badia kuri YouTube nuko nyene, hanyuma nange sanzwe ndirimba iri rya tenor. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Nishimwe Giselle, muri uyu mugwi ndirimba ijwi rya mbere ariryo soprano. Nkaba sanzwe ndirimba no giti canje. YouTube ushobora gusanga ko indirimbo zanje ni Crisel Family, urashaka kuzisanga. YouTube channel ni Irakoze Estera nyene. Hama muri uyu mugwi wa Dushime Music nkaba ndirimba ijwi rya mbere. Super. Nitwa Eva Igiraneza. Inyunganizi nari mfise naho mwarimu baje ati mbega uburyo nibwaboneka ni yahe projet nuko ishingano twihaye nuko dushobora kuzofasha abana batishoboye byanse ko baja ku mashure canke gushika kwa bajya abantu mu bitaro bataronse amafaranga yo kwivuza. Iyo niyo ntumbero dufise mu gihe uburyo buzoba bwabonetse. Wisakaye cyubahiro, ijambo ryawe riranyobora, ababambitsi tudugize icyubahiro, tugushima mwami.